Ikaze bakunzi ba Look Media bakunzi b'iganiro ca Look Sports ni wa mwanya mwiza wo kwikirana iganiro ca Look Sports mu mubizi ko ni ku munsi wa mbere canke ni ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere turiko turabira hamwe novuga ngo amakuru y'inkino yagiye aba muri weekend mu ndwi tuba turangije. Uno munsi tuza kuganira ku makuru y'inkino atandukanye ariko aravugwa hirya no hino imbere yuko tubabwira ko tuza tuganira koreka manze ndamutse mugenzi wanje ne Darley Ngurirwa ndamuhe n'ikaze. Ndakora mu gice Doris ndamutse namwe bwe bakunzi ba Look Sport musazwe mukunda no kudukurikirana nkaba ndabifurije gukurikirana natwe ikiganiro cyo kuri umunsi wa mbere tuzakorabira hamwe ibigenda biba mu nkino za sport. Uno munsi ni novuga ngo inkino amahiganwa yose yamaze kuba garuka haba mu Burundi haba ku mugabane wa Buraya, Primus League, Premier League na yandi atandukanye. Ku munsi wa gatanu twaje kuba tubaganira ku makuru y'inkino yo kwavugwa hano mu Burundi muri Primus League. Nibaza ko uno munsi reka dufata akanya tubaganirira ku mahiganwa mpuzamakungu madutungani ku mugabane wa Buraya. Uno munsi tuzaganira ko reka tumire amatega turaduze tugaruke indonido iganiro caje. BCAB internet banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB internet banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB internet banking utashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka n'idonido ry'iganiro cacu, reka twerekeze novuga ngo muri English Premier League ni muri England. Novuga ngo umuvyeyi w'ayandi mahiganwa English Premier League, umupira w'amaguru n'umu turabo n'umu dukunda ufise source muri England. Umva biri logique dushobora kuvuga ko English Premier League ari umuvyeyi w'ayandi mahiganwa. Niryo higanwa rya mbere ryatangiye kubaho imigwi nka za Sheffield Wednesday ariyo migwi ya mbere usanga ishaje ku novuga ngo imaze imyaka myinshi ku mugabane wa Buraya. Ni imigwi yose yo mu gihugu c'Ubwongereza bari bamaze kuba bagaruka muri saison 2025-2026. Novuga ngo isaison yaje kuba yugururwa n'abashampion en titre. Liverpool hari ku munsi wa gatanu yari yakiriye kuri Anfield Road Park umugwi wa Crystal Palace. Bournemouth bari bakiri umugwi wa Bournemouth baza kubatsinda ibitsindo 4 novuga ngo kuri 2. Twaje ko tuvuga kuri Liverpool mu ndwi yahera turiko turavuga ko bategura saison. Uno munsi twaje kuba tubona Liverpool ku munsi wa gatanu ingene baje ko binja muri saison victoire 4-2. Novuga ko ari victoire ugiye kuraba bitoroheye cyane Liverpool nkuko abantu bari bavyiteze. C'est vrai ni champion, twavuga ni champion en titre ya Premier League, ariko nkuko byagiye biboneka ni Liverpool itorohewe na gatoyi nubwo bari kwakinira Anfield. Ubona ko Bournemouth yaraje yiteguriye cyane urukino. Twavuga ni victoire yagiye kuboneka neza na neza ku munota wa 94 aho Mohamed Salah ashira mu gitsindo ciwe. Ni twavuga yuko ari Liverpool itanguye neza irihiganwa. Ubona ko irihiganwa rigiye rikomakomeye cyane gusha. Novuga ko ugeranije n'ihiganwa ry'umwaka uheze twagiye tubona nk'ama equipe agenda atangura neza ayandi nayo bikagenda biyagora cyane gose. Yani migwa Liverpool waje kuba utsinda ibitsindo 4-2. Naza kuduhagara cyane kuma amanouvelle recrue y'umugwi wa Liverpool ya Arne Slot nako Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez na Jeremy Frimpong bose bari muri liste de base y'umugwi wa Liverpool. Naza ko nabakinyi bashasha baje gutangura championnat shasha. Hugo Ekitike yaje kuba decisive aratsinda igitsindo na pass decisive. Bose novuga ngo twaje kuba tubona impact zabo. Uno munsi tubone gute bano bahokiye umugwi wa Liverpool. Ikintu cyambere umuntu yovuga arahera imbere ko imbere niho abatanga ibitsindo na cyane turahera kuri Florian Wirtz niwe mukinyi twavuga Liverpool imaze kugura, niwe mukinyi azimvye muri kano kanya kuva muri histoire ya Premier League. Ni Florian Wirtz tuvuga yagerageje kwerekana match nziza ku ruhande rwiwe. Ni Florian Wirtz yagize ama attempt yo kwigori agerageza gutsinda cyane gose nubwo bitavuyemo umusaruro, ariko novuga yuko ari Liverpool c'est vrai irafise ama recrue twavuga mashasha kandi yagiye avyerekanwa neza. Anavuga nka Christ ku ruhande rw'inyuma, ariko ni Liverpool cyane gose nagiye mbona yuko yagiye ifashwa n'abakinyi bahasanzwe bamenyereye iryo higanwa rya Premier League. Kuko Premier League twavuga si higanwa ushika wigaragaza
siganwa utegerezwa gushika wigaragaza ariko uko imatch zigenda ziratera imbere niko umukinyi agenda amenyera buhoro buhoro. Kuri Liverpool duce kuduhagarika twe kuri ubwo kitike mbere ko tuva kuri Liverpool baza ko ariko aragira impact nziza ko twibuke ko muri Community Shield yari yatsinze igitsindo bari bako baranganya n'umugwi wa Crystal Palace baje kubatsinda muri Community Shield aje kubatsinda igitsindo na pass decisive kuri match we ya mbere muri Premier League baza ko ni impact ni performance zitanga icyizere kuri suite ya carrière muri Liverpool ya ubwo kitike. Ego ni ubwo kitike ba twovuga yuko aje ava mu mugwi wa Frankfurt kandi urabona yuko umugwi wa Leipzig wa Leipzig ariko ni igoye kitike twovuga yuko uravye performance yagize mu mwaka uheze ni performance nziza cyane ni ibintu byagiye numva ni igoye kitike avuye muri Paris Saint-Germain yerekeza mu wa Leipzig bitagiye mworohera cyane gose muri Paris Saint-Germain avuga yuko atari umukinyi wogendera ko cyane c'est vrai Paris Saint-Germain afite abakinyi bari bakomeye ariko novuga yuko ari mu Budagi igoye kitike yagiye kuduza niveau yiwe cyane gose aho ubona yuko na Liverpool yagiye mugura amahera atari make cyane gose kuba ari 95 million kuba ari umukinyi twovuga nka ugoye kitike ukaza ugaca wipoza ku match ya mbere muri Liverpool novuga ko ari ikintu kiba kinejereje c'est vrai sabakunzi gusa ariko binezeza novuga na direction ya Liverpool uvuga yuko 95 million muri aka kanya kwigura kwisoko kwigura nigurisha usanga ari amahera atari menshi cyane gose ugiye kuraraba abakinyi bahera ba comparison ni Ronaldo yaje kuva muri Manchester United muri 2009 nimba ntihe aza muri Real Madrid yaguzwe na 94 million Ronaldo uno musekitike ni wagezeho kandi ugiye kubona Ronaldo kijya gihe ari umukinyi w'igihangange cyane gose ariko ubu nta mukinyi w'igihangange woronka ku munsi y'imiliyoni 100 ariko kubona yuko umukinyi nka igoye kitike ku miliyoni 95 n'amafaranga twovuga amenshi cyane gose ku mukinyi ariko uravye umusaruro atanze kuri match yiwe ya mbere kandi ukabona yuko na carrière yiwe uko agenda yikomporta nta n'umukinyi atamvune nyinshi akunze kugira kandi urumva atanguye gutanga igitsindo na pass decisive ku match ya mbere nivuga yuko ari Arne Slot agiye kubakira kuri uwo mugwi na cyane cyane kuri abo bakinyi twovuga bagiye bashasha bonaza ko ni ugoye kitike akenewe cyane muri Liverpool ibiba gutakaza novuga ngo batakaje abatakabiri batakaje Luis Diaz batakaje na Darwin Nunez agiye muri Saudi Arabia Luis Diaz no musari muri Bayern Munich reka tuve kuri Liverpool duce ku mugwa Arsenal bon imbere guca kuri Arsenal tubanze guca kuri Manchester City uko ni yakinye ku munsi wa gatandatu ikirakira yatembereye umugwa wa Wolves yaratembereye umugwa wa Wolves ibitsindo 4 ku busa harimo ibitsindo 2 vya Erling Braut Haaland the Cyborg harimo igitsindo cha Tijani no mukinyi mushasha ndetse n'uwitwa Ryan Cherki nawe nyine no mukinyi mushasha nako n'amahoko y'umugwa wa Man City abakinyi babiri bakose bashasha baje kuba batsinda ibitsindo kuri ntuzi za mbere ku mugwa wa Man City premièrement novuga ati coup de chapeau kuri Tijani ni recrutement novuga nziza cyane gose ku ruhande rwo hagati twovuga yuko nibitsindo bibiri vya Erling Haaland byavuye kuri Tijani c'est vrai icambere yari impressé mu gutanga ya passe avant passe décisive icya kabiri naco yarashizemwo twovuga yuko aho nyine ari passe yiwe i passe décisive yavuye kuri Tijani ja kuri kandi urabona yuko ni na Tijani yishizemo igitsindo ubona yuko ari recrutement nziza kuri Pep Guardiola si benshi bari bizeye yuko ari Man City iza gukora nk'ivyo yakoze kuri Wolverhampton kugikwera uravye ni match gitangura ubona yuko ari Man City c'est vrai yarakunda gutera mu igori cyane gose ariko Eric Haaland ntivyari ko biramutanga umusaruro ariko novuga yuko ari Man City muri aka kanya ubona yuko iragerageza gukorera kuri la jeunesse iragerageza gukorera kubera uravye nk'imyaka abakinyi batanguye bafise benshi n'abakinyi bari munsi y'imyaka 30 ubona yuko ari Man City twovuga yuko ije muri forme nziza cyane gose muri iyi saison igitangura kandi novuga yuko abarokre bafise uri kurashiramo na Ryan Cherki umukinyi twovuga yuko ari umukinyi mwiza cyane ashobora kurukina ku ruhande rwo hagati kandi no kurukina rw'imbere umukinyi atanga ama pass decisive umukinyi azi gucenga amakosi akongera ko kanagatsinda novuga yuko niko kwituma nziza ku ruhande rwa Pep Guardiola kandi nibaza yuko iyi saison Pep Guardiola ayitanguye neza cyane kandi tugiye kubona ibintu bitangaje ku ruhande rwa Man City yani Man City no musi ariko aravuga amaheme de transfer cyane ku ma côté y'ama départ no sarakinyi bashika kuri batatu ivyabo bitazwi neza cyane ku ma départ arona arrive imwe ndobo reka tuve kuri Ederson Moraes urukino rwo ku munsi wa gatandatu ntiyaje kuba rukina bivugwa neza cyane ko ashobora kwerekeza mu Rwagatazaray nibaza ko atari intuzenye ibaye aje mu Rwagatazaray no musari Rico Lewis yarakinye match yatanze pass decisive ariko
90% y'amahirwe nuko tuja kumubona mu Rwanda Nottingham Forest ariko ni Licorice twagiye tubona atanguye na match kandi agakina match nziza bijya n'ibintu bisanzwe bijya n'ibintu bisanzwe no musi yabaza ko amahirwe menshi nayo kugenda par rapport ayahariye gusigara no musi hariho witwa Savinho ashaka kwerekeza mu Rwanda Tottenham Hotspur yuko itanga amahirwe atari make ona ko amahirwe menshi nayo nyene nayo kugenda par rapport yo gusigara ariko aravuga n'uwitwa Giorgio Donnarumma ashobora kuza mu Manchester City. Ego ndavuga yuko ni nk'umukinyi nka Licorice ugiye kuraba match yagiye akina ku munsi wa gatandatu twovuga yuko ashobora kuba afise amachance menshi kubw'umupira yerekanye ko Pepe Guardiola ashobora kumugumiza mu mugwi ko yarabonye impact yagize abona ko yatanze na passe decisive y'igitsindo ca mbere kuri tuvuga kuri prepasse yaratanzwe na Tijani novuga yuko ari Licorice kandi yerekanye yuko durant tout le match yari umukinyi vraiment ari consistent yerekanye umupira mwiza novuga yuko nivyo bintu Pepe Guardiola ngira azoshobora kubikorera ko azoshobora kuraba yuko muri abo bakinyi bariko baregezwa mu muryango ashobora kugumizamwo bane ariko ni ico novuga cyane niza rya Giorgio Donnarumma ashobora kuza mu mugwi wa Man City ni Giorgio Donnarumma ari mu novuga mu facteur clé yashoboye gufasha Paris Saint-Germain gutwara Champions League c'est vrai muri aka kanya ntibariko bararabana ryiza novuga na direction ya Paris Saint-Germain ariko ni Giorgio Donnarumma tuzi nk'umugardien ariko urwego rwo hejuru kandi Giorgio Donnarumma ashobora kubikora neza yahagatiwe neza cyane yuko tuvuga yuko Man City sanzwe ihagaze neza ku ruhande rw'inyuma. Reka tuve kuri Manchester City tuje kuri Tottenham Hotspur tuce ku bigwa top 6 uno musi ni Tottenham Hotspur yaje kuba itsinda mu gwa Burnley ibitsindo bigera kuri 3-0 hari ibitsindo bibiri bya Richarlison uno musi ni Tottenham Hotspur ifise ndavuga ni equipe nshasha uno musi equipe imaze kugira umumenyereza mushasha burya equipe nshasha basama kwituma amashasha ama départ bagize Heung Min-son yaje kuba agenda mu legende mu gwa Tottenham Hotspur baje ko batsinda umugwi wa Burnley ibitsindo 3-0 ni Tottenham Hotspur yahejeje sezo iheze imikana cya 17 niba ni heze uno munsi baje ko bakina Super Cup turabona equipe ya Tottenham ifise isura nziza imbere mu gwa Paris Saint-Germain muri Super Cup de Hope uno munsi Tottenham Hotspur tuyitege ku ikibuno novuga yuko nkuko bivuga ni Tottenham Hotspur ije mu isura nshasha akote y'umumenyereza mushasha ni n'abakinyi bashasha bamwe tuvuga nka Mohamed Kudus umukinyi twovuga yuko yerekanye umupira mwiza ku munsi wa gatandatu naho nyene ni Richarlison twovuga yuko uba yifitiye icizere cyane nk'ico twako turamubona ko umwaka uheze c'est vrai ni saison yigira gatatu muri Tottenham ariko n'umukinyi uko umwaka ugenda tuvuga yuko ari Richarlison agenda amenyera kandi ubunye biranatahuritse Son aravuyemo nta wundi mukinyi twovuga ari emblematique ku ruhande rw'imbere ashora ikipe ya Tottenham ishobora kugenderako kuba ufise umukinyi nka Richarlison gacubwira n'umukinyi nka Mohamed Kudus ukabagira imbere novuga yuko ari ibintu biza gutanga umusaruro kuri Tottenham kandi nibaza yuko ari Tottenham uri kuraraba image iri kirerekana muri aka kanya muri irakinye na Paris Saint-Germain baranganije bibiri ku bindi Paris Saint-Germain batsinze bigoranye nayo nyine batsinze mu penalty ni Burnley bakinye urabona yuko Burnley ata chance nimwe yari ifise imbere y'umugwi wa Tottenham wararavye n'urukino urabona ko ari Tottenham yari dominant kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma twavuga yuko ari Tottenham twite ko byinshi ni Tottenham muri aka kanya niko ndayibona muri top 6 ya Premier League mwaka urangira no musi ni Tottenham Hotspur ku match kuri deuxième journée bazoba ko atana mitwe n'umugwa Manchester United azuba Manchester City kuri Etihad Stadium naza ko zoba ari shock muri no debut de saison muri English Premier League tuje ku mugwa Chelsea Stamford Bridge baje kuba banganya n'umugwa Crystal Palace wana kuni matches yabaye 0-0 wana kuni Crystal Palace twari tubivuga ko herutse gutwara Community Shield imbere mu gwa Liverpool uno musi baje kuba binjira muri saison baza kunganya n'umugwa Chelsea Champion d'Europe Champion du Monde Champion d'Europe nenda basubije inyuma ahubwo Champion du Monde wana kuni Chelsea uno musi amarukri yabo twaje kuba tubona bose barimwo Joao Pedro arimwo bano bana bashasha baje kuba bakina ba Estevao Willian abakinyi benshi baje kuba bakina muri Chelsea nayo no musi bibona gute Chelsea novuga yuko gutangura nabi ku saison bahuye na equipe itari yoroshe ni Crystal Palace ariko gutsinda Liverpool champion titre yo muri Angleterre novuga ko ari Crystal Palace sumugwe mutoyi cyane ugiye kubiraba histoire ya Crystal Palace ukaraba n'ivyo iri kererekana muri imyaka ibiri novuga umwaka uheze no umwaka uri kuratangura tuvuga ko ari Crystal Palace novuga yuko Chelsea yagiye iri kofya cyane imbere ya Crystal Palace na Ligue bariko bakinira Stamford Bridge ariko ni Chelsea twovuga yuko ugiye kuraba effective kagera kuraba n'abakinyi bayo ni Chelsea ifise effective twovuga igiye ikomeye iri ku rwego rwo hejuru twovuga yuko
sinobambeshe ndayishize muri top 3 mu ma equipe yo muri England muri aka kanya afise abakinyi bari kuri calibre yo hejuru tuvuga Joao Pedro umukinyi yigaragaje muri Coupe du Monde Club ni Estevao avuye muri Palmeiras nawe nyine warabonye ivyo yakinye muri Coupe du Monde Club tuvuga yuko ari Chelsea ubu nyica umukoca wa Chelsea akwiye gukora no kwicara Enzo Maresca no kwicara karaba eske abakinyi 11 de départ ya mbere nokoresha muri Chelsea iri rentable ku bakinyi twovuga ibicizere no shiramwe icizere ni bande aba remplacer do qualité no ndongeramwo ni bande kubera Chelsea ugiye kubera muri aka kanya idatwaye Premier League ni ikinyi yo bihomvye cyane gose kubera ura ifise effectif nini cyane gose bonaza ko ni byo umuntu wese afise ko ya press ikipe ariko naza ko uno musi Chelsea tuko turaba si equipe se calibre guza iri mu top 6 calibre gutwara Premier League no musi ubwo nyene ariko novuga yuko nko muri ma equipe atatu ya mbere je ndayishiramo ego uno musi turavye na effectif afise Chelsea twavuze effectif nini effectif afise ko nabakinyi twovuga ko bari gute tuvuge ko bari moye abakinyi bose bari muri Chelsea nta mukinyi ari gatwara English Premier League no musi niko ikibazo cyo gutwara sinovuga ko ari cyo gutwara Premier League ahubwo novuga ikibazo ni cy'imyaka experience ni ikintu kimwe mu ntambani Chelsea ifise ariko experience nayo ariko ntuvuge iyo market experience ni yarabatumye banatwara twovuga ko Monde Club nta numwe yarabitwaye ariko nta numwe yaravyiteze ariko cyo novuga coco ni Premier League usanga ni nkino 38 kuri equipe imwe novuga yuko inkino 38 hariyo phase retour si office ushobora kumanaginga abakinyi bawe bashika kuri 30 na ukabamanaginga neza toute la saison hariyo gutsinda ariko ico gerageza no gukora kuri iyo team yawe ya mbere office kandi ufise aba remplacer beza bigufasha no ngovuga no kwitegura ama equipe yandi si abakinyi urazi ko saison nini umukinyi arashobora kugira imvune ariko afise umukinyi mwiza musubirira nivyo bigumana karite yo hejuru ya equipe sico kimwe nk'aya ma equipe tuvuga ni Manchester United twovuga yuko erekanye ukino gwiza ariko mu Manchester United urabona yuko ifise frein twovuga y'abakinyi basubirira abandi c'est vrai rafise 11 de départ nziza ariko abakinyi basubirira abandi ni bande ntabahari numva nico rero novuga yuko benefice hari ku rumugwi wa Chelsea irafise abakinyi batangura beza kandi irafise n'abakinyi basubirira 11 beza cyane gose ego beza ku rugero rwabo natufate ko ni beza ku rugero rwabo ni Chelsea yaje kuba inganya ubusa ku wundi n'ubwo wa Crystal Palace ni Crystal Palace yaje gutsinda mbere n'igitsindo bacanga katwibuke ko ni Crystal Palace ni imwe mu migwi muri English Premier League ikarira cyane uno mugwi wa Chelsea ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana hari kuri Old Trafford naza ko yabaye shock ya première journée muri English Premier League Manchester United yariko irakira ni vice champion en titre ni vice champion mu myaka 3 kwikirana ni bano ba Gunners ba Michael Arteta ona ko bariko baraza kuri Old Trafford baza kwakura amanota 3 igitsindo kimwe ku busa cinjijwe no witwa Ricardo Carafiori ku munota wa 13 ona ko kuva ku munota wa 13 gushika ukuntu nta gitsindo cyasubiye kuboneka urukino warubonye gute urukino rwa mbere kintu cyambere ntangura kuvuga ni kudushapo kuri Ruben Amorim na equipe yiwe ya Manchester United kandi yaratsinzwe no gutsindwa ariko novuga yuko bereka isi umukino Manchester United yerekanye si umukino twari twitezeko Manchester United hagiye agenda abakinyi benshi twovuga yuko twari twivuza yuko n'abakinyi beza kuri calibre ya Man City ubona ko n'abandi bakiriko baragenda naho bitaremezwa neza ariko ni Manchester United ku rukino gwerekane ku munsi wa Mungu novuga yuko ni Ruben Amorim mbere kuvuga muri conference de presse d'après match yavuze yuko ku rukino berekanye uravyumva berekanye yuko bashobora gutsinda ama equipe yose muri Premier League ariko gutsindwa novuga yuko igitsindo cinjiye ku munota 13 ariko cyatumye ugiye kuraba umwanya wose bakinye ni Manchester United ku niveau ya position de la balle yari hejuru ya Arsenal ibintu bitari bimenyerewe cyane gose nibuka ari gihe kimwe Jose Mourinho akiri muri Tottenham Hotspur bakinye na Man City Tottenham nubango muri match Man City possession yabari 90 kuri 10 cyangwa 28 kuri 12 Tottenham yaje kwatsinda Deze muri conference de presse Jose Mourinho mazati Manchester City yagize possession match yose yaciye ababwira ati umupira bagomba bawutora bawutane bawukinire muri abakire bone tuyenza kuraba igitsindo cinjiye mu ifi kuba ni Manchester United nivyo yaradominiye Arsenal ntitwatubi mugabo igitsindo challenge
ariko novuga c'est vrai umupira ntuhagaze ku gitsindo c'est vrai uhagaze ku bitsindo ariko n'umupira mwiza kubitsindo uhagaze ku uhagaze ku bitsindo ariko no kubwira n'umupira mwiza biri mu bintu vyerekana yuko ikipe ishobora kuba ifise kazoza canke ishobora kuba ifise uko ngene ishobora gukina amaci zikurikirana muri aka kanya barabonye yuko batinjije ariko ni Manchester United yasatiriye cane gose ku ruhande rwa Arsenal ni Manchester United uravye umwaka uheze position yari irimo si Manchester United wari wizeye yuko iza guhangana na Arsenal ko gigatera ubwoba ariko Manchester United naho yari muri ya position ku mwaka uheze ego antuka kuma equipe muri big four yaratenatetse yaratenatetse yuko mwaka uheze Arsenal abwira yabatsinda bigoranye cyane ego ariko rero ku match yejo yerekanye duvuga Manchester United ugiye kuraba si bashobora kuvuga kuba constant bashobora kugumiza ko ijya niveau mbere bakongereza ko na gatoyi Manchester United dushobora kubona muri top 10 tudashobora kubona muri za place yari kira top 10 tushobora kubibona iri y'icana cyangwa uwo Manchester United muri aka kanya ndiko ndarabaho naravye cyane gose abahukuru bashasha ndavuga Mateus Cunha ndavuga Mbemo ku rundi ruhande nabakinyi vraiment wabonye umusaruro batanze barakinye neza gose kandi novuga yuko ari indishe ma tactique Robert Amorim yazanye muri aka kanya ni Robert Amorim twavuga yuko saison ikirangira yari afise vision yuko Manchester United muri uwo mwaka izobiri hejuru ku yindi niveau iri hejuru ya Manchester United yarariko c'est vrai Manchester United yaratakaje abakinyi benshi twavuga yuko ari abakinyi do calibre ngende kwa ko atibe banaka bagiye twavuga nka Marcus Rashford kubona batakaje nka Marcus Rashford c'est vrai no mukinyi barataka berekanye kuva Garnacho Garnacho nawe nyine n'umukinyi agomba kugenda Garnacho Rashford Sancho nawe nyine agomba kugaruka ariko n'abakinyi bariko berekeza umuryango ariko urumva novuga yuko ari abakinyi barasanzwe bamenyereye igihiganwa rya Premier League cyane gose mbere kurusha n'abasanzwe bahari muri aka kanya ariko ukabona yuko Manchester United muri aka kanya niveau yerekanye ku match ya mbere si niveau ntoyi ni niveau bashoboye kugumiza ko bari Costa ishobora gutanga umusaruro mwiza tubonye Manchester United yakinyejo dusanzwe tumenyereye tubonye ngene Manchester United yakinyejo ashaka kuvuga ati bon reka turinde kuko ndibuka mu mwaka weze Manchester United nyene yimeze no Manchester United ni equipe yaza igakina match nziza igatsinda uno munsi yakikubita match zibiri datsinze canke zitatu uno munsi reka ikintu ca mbere kizoza kwerekana ko ni Manchester United dushobora kubona iri different nuko tuzobona consistency yayo ngo match après match turaba ingene igenda irevolo ibintu bigenda biratera imbere kuri Arsenal ku munsi w'ejo yaratsinze igitsindo kimwe yakinye ashobora kuba yarakinye kanse deuxième mita yose yaheze sentir kadi kuri ko novuga ko Arsenal kumwe na ndayiteze ku munsi w'ejo novuga narabaye déçu cyane c'est vrai yaratsinze ariko narabaye déçu premièrement narabaye déçu n'umukinyi yitwa Guillaume umukinyi ariko kugura amahera menshi novuga yuko afise amadeshe tactique menshi ku munsi w'ejo yerekana amadeshe tactique menshi cyane gose ku mugwi wa Arsenal je vrai ndi désolé cyane ku bafana ba Arsenal baratsinze igitsindo ku munota wa 13 ariko ni Arsenal iterekanye umukinyi ryoshe na gatoyi ni nkuko yavuze ndeze mita sentir cadre ku mugwi nka Arsenal umugwi twavuga yuko uri kuragwanira muri aka kanya Premier League ubucu gwanira na Champions League ubonye match berekanye ku munsi w'ejo ni Arsenal mvuga yuko ibandanije niveau iriko vraiment muri aka kanya si kibanza ca kabiri ahubwo turashobora no kubona iri nk'iya kane muri Premier League igasubira inyuma gutyo ariko ni Arsenal novuga yuko isanzwe ifite abakinyi beza ni Martinelli meza Michael Arteta kandi no Martinelli ubona ariko arabikora neza successivement imyaka 3 kugumiza ikipe yawe mu kibanza ca kabiri mu Premier League si ibintu biba vyoroshe biba vyerekana nk'umwaka na statistique yavuga yuko Arsenal baye ya kabiri mu myaka 3 kurikirana ishobora gutwara igikombe ariko twara igikombe udatsinzwe na rimwe ugatwara igikombe udatsinzwe na rimwe ugaca werekana umukino nk'ujya kuri imbere ya Manchester United ikipe yatswe no kumanuka twavuga ko yatswe no kumanuka novuga ni ibintu biri dezora cyane umufana wa Arsenal yashoboye kurabijya match c'est vrai yaratanye umunezero w'amanota 3 ariko yatanye amadute menshi ya Arsenal ati ngiye kwibona hehe muri uwo mwaka nibaza ko reka dufate ko ni saison itanguye twitege ko ni Michael Arteta Premier League amaze kuyimenya abakinyi afise baramaze kumenya English Premier League aribaza ko ni Arsenal tugiye kubona ikoso no mwaka nako ama equipe yose mu top 6 yako arakina kandi yose yarashoboye gutsinda kiretse Manchester United yatsinzwe na Chelsea yashoboye kunganya ubusa ku bundi imbere ko tuva muri English Premier League reka benda kubaza akabazo kamwe utugirire no predictions ya top 4 muri English Premier League muri top 4 Premier League ndashobora gushiramwo uravye no ngene sezitanguye nka benshi bacavuga ati atagize igihinduka nko habe nka fenêtre de transfer usanga biba bigoye ico gusaba gusa nufatiye kuri premier journée yamari premier journée ariko sanga rende ziza gusinda bitatu West Ham twarabonye zandi
mugabo premier jour ntajyanye novuga yuko ni icitegerezo c'umwe n'umugwi waje witeguye waje ukanihiganwa niko novuga ariko muri aka kanya niko ndabibona ni Manchester United shya muri top 10 ariko ni Manchester City muri top 4 ndashiramo Manchester City ndashiramo umugwi wa Chelsea naho byayigora ndashiramo umugwi wa Arsenal naho nabonye kuri première journée vraiment byari bigoranye cyane gose ndashiramo n'umugwi wa Liverpool ndashiramo ku ruhande rwa gatanu ndashiramo umugwi wa Tottenham ushobora kuja muri top 4 canke ugaja ku kibanza cya gatanu Tottenham tegeza kuja muri top 4 Tottenham je bukana cha Chelsea bivuga ngo ni Man City Liverpool Arsenal Tottenham igituma je ntashiramo Tottenham muri aka kanya muri top 4 sikindi ni Tottenham vraiment erafise umumenyereza mwiza kandi ubona ko yatanguye na championnat neza ariko ni Tottenham ukuyemwe abakinyi 11 wa mbere batangura ni Tottenham ndafise novuga yabasubirira abandi bakinyi nico kintu kigoye ariko ni Chelsea na kuko nabivuze ni Chelsea ifite abakinyi 11 batangura beza ikongera kagira na bande de remplacement nziza ico naco ni kintu gishobora ku influence na cyane ko muri boxing days usanga ari inkino zitabazi zoroshe kandi abakinyi kenshi bakena twovuga imatch zibiri mu misi 5 kandi urumva ivyo navyo abakinyi bose baba bari fit bashobora kuja kuri iyo pression hama bagaca gisubira no mu kwa mbere naho nyene izindi nkino ziba ziyashena ni Chelsea ni Tottenham izobiri kiragwanira twovuga na Champions League ivyo ntuvyibagire nivyo nama influence amwe agenda twovuga akorera kuri iyo migwi igatuma yuko umugwi ushobora gutangura neza ariko mu misi ya nyuma ugazona uravuye muri top 4 naho mbye ivyo byose Tottenham Hotspur zindayikunza muri top 4 yego abakunzi nabo nyine barashobora kutubwira yuko umwe wese ashobora kugira akaevaluation kavuga ati muri aka kanya je ndabona muri top 4 naka arashobora kujamwo iyindi equipe irashobora kujamwo ariko iyi nayo ndayibona kuri iki kibanza cyane nka ma equipe emblématique tuba tubona nka Manchester United bashobora kuyibona mu kibanza cya kangahe turabona n'indi ma equipe nka yagiye byerekana nka za Aston Villa yagiye yigenza neza mu mwaka uheze nayo nyine turashobora kubona dutangaza navyo nyine ni ku mukoci mwiza ni ku bakinyi beza bafise n'andi ma equipe yose ashobora kuvuga ati je ndabona ama equipe agiye kwigenza neza muri uno mwaka naye reka tuve muri English Premier League dusimbire muri La Liga Santander imbere yuko ngo turangize iganiro cyacu FC Barcelona yari yakiriwe n'umugwi wa Maroc baza gutsinda ibitsindo 3-0 kuri journée ya mbere harimo igitsindo ca mbere cyitwa Rafinha ku ipasi nziza cyane y'uwitwa Lamine Yamal igitsindo ca kabiri ca Ferran Torres n'igitsindo ca gatatu ca Lamine Yamal uvuga ngo be a pass decisive kuri nimero 10 mushasha umugwi wa FC Barcelona ikintu ca mbere uvuga ni nimero 10 muri FC Barcelona ni nimero ibiremereye cyane gose twarabonye kuri Ansu Fati yasigaranye ariko bikamunanira kuyibyaza umusaruro novuga rero ko ku munsi kuri première journée muri La Liga Lamine Yamal en tant que numéro 10 yarashoboye kubikora neza mu gutsinda ico gitsindo kimwe no gutanga pass decisive nziza cyane gose tuvuga yuko ari Lamine Yamal abantu benshi ntibari babyizeye yuko aza kwigaragaza kuri iyo nimero 10 ariko yarashoboye kuvyerekana ikindi naco twagiye kubona ni match nubwo yagiye yorohera umugwi wa FC Barcelona ni match yabayemo amakosa menshi aho tuvuga yuko muri première mi-temps gushika ku minota 32 abakinyi babiri ba Mallorca bari bamaze kuvamwo iminota 30 ni nuvuga ngo bamaze kunkara tazibiri FC Barcelona yatsinze igitsindo kimwe gusa yatsinze igitsindo kimwe gusa novuga yuko ari rwo rukino nyene kubwizo karata zibiri novuga yuko FC Barcelona abakinyi baciye bicecara no rukino tasuye kuryoha nkuko gwari kuvuga ko kwijeje cyane twovuga ko zabaye inguvu nke za FC Barcelona gutsinda igitsindo zabaye abakinyi badakwiye Ruje bafise Ruje novuga yuko inguvu zaciye zigabanuka kwera bari bamaze kubona ntibotsindwa n'abakinyi 9 ariko novuga yuko n'amaraplacement yagiye awa ni kandi ni Mallorca yaciye igerageza gusubira inyuma cyane gose ukina jeu defensive Maroc yaraduga buke ariko yaduga contre attaque cash kandi basubiye inyuma bose ubona ko ari Mallorca yaciye yorganiza bien défensivement kugira bashobore kugerageza gukantana ama attaque mbese n'imipira minini iva mu mugwi wa FC Barcelona ikintu rero cyagiye kwibonekeza ku munsi twavuga ku munsi wa gatandatu mu rukino rwa FC Barcelona nuko muri aka kanya FC Barcelona itanguye umupira neza c'est vrai itanguye saison neza cyane gose ni Lamine Yamal twari twabonye mu mwaka uheze yigaragaza ni Rafinha kandi twasuye kubona yigaragaza ibintu abantu twavuga ati bese Rafinha yarashoye kwigaragaza saison iheze umwaka ho bigiye kumugendekera gute cyo kimwe na Lamine Yamal cyo kimwe na Pedri cyo kimwe na De Jong n'abakinyi twagiye tubona bagarutse bari en forme muri iyi saison tukibaza yuko FC Barcelona yarakinye ariko ni Real Madrid izokena ku munsi weje tukavuga ati n'ama equipe abiri tuvuga yuko ariko arahangana muri aka kanya ariko aragerageza kugwanira La Liga
niho tugiye kubona ati FC Barcelona muri aka kanya igiye kubigenza gute ni Real Madrid yoyo tuvuga ati iriko yitegura neza Tundi Real Madrid itarakina FC Barcelona niyo yamaze gukina urukino twabonye abakinyi barimo turetse Robert Lewandowski we yatashoboye kuba akina abandi bose presque bose barimo bose presque barimo eski ni turavye match ya mbere turavye match imwe gusa FC Barcelona iraguha impression ko ije gusubira ku dufate gutwara Liga Santander ishobora kudefenda titre ya Liga Santander muri aka kanya novuga yuko andi ma equipe bigorana cyane yuko izoza gukora igikombe cya La Liga mu mugwi wa FC Barcelona ni uravye c'est vrai baragize harabaye n'amaramplacement mwamwe ubona nk'umukinyi nka Jules Koundé twagiye tubona kuri côté droit durant toute la saison yagiye aramplacer na Eric Garcia arabikora neza c'est vrai ni gusa akarona nagiye mbona ni ku ruhande rw'inyuma vraiment rwa FC Barcelona ntiyagikomeye cyane nkuko hakirimwo Inigo Martinez ariko akirana ku Barca ni Araujo twagiye tubona c'est vrai amapasi tuvuga amapasi mato yarashoboye kuyakina neza ariko ni Araujo twavuga defensivement aracyafise kakagorane twavuga ntakomeye cyane nkuko twari tumuzi kugiye cya Xavi ni Araujo ubona ko rana amakosa menshi ari Araujo yatanye amakosa menshi apare y'abantu barose amakarto rouge akavamo ariko ku mugwi wa FC Barcelona no ku mugwi wa Mallorca ni Araujo yatanye amakosa menshi twavuga yuko ni FC Barcelona igakosora defensivement igakosora udukose turi defensivement novuga yuko hagati no n'imbere ni FC Barcelona iri authentique kandi ifite n'abana pressa bagiye bakomakomeye nkuko ugiraho n'amara pressa bagiye aba kurande rwa Sifrik novuga yuko ni FC Barcelona muri aka kanya ndabona n'igikombe cya La Liga cy'umwaka atakagorane kabaye ni FC Barcelona gitahukana ayo n'amajambo avuye ku mufana wa FC Barcelona cyangwa kumumesha kuri ni kumesha amakuru w'inkino atari umufana wa FC Barcelona umufana wa FC Barcelona nawe wakubwira yuko atankeka ni FC Barcelona itwara igikombe reka kanya kayo karaturega kanya kamaze kudusiga reka ikiganiro cyacu tukigarukiza hano kuri no munsi wa mbere ashimire mugenzi wanje Eneda Pengurigo twafatanije gushikiriza shimire nawe Lokis twafashanije shimira namwe bwimo ariko muradufasha gukurikirana ikiganiro naho utaha reka nshimire namwe bakunzi ba Rukumedia abakozi b'Egan Shark Sports nshimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu bishobora kubashikira mugire aho mubaho